banyakubahwa bashinga amateka mukoraniye ngaha, banyakubahwa bakenguza amateka, banyakubahwa abashikiranganji bari ngaha, nyakubahwa buramatari intara nziza ya Bujumbura, banyakubahwa ntwazangabo mu rwego rwo kwivuna abansi n'umutekano, banyakubahwa mu kurongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa umurongoye amakomine ya Mugere, Mukaza na Ntahangwa, nyakubahwa banyakubahwa ndongozi z'ibisata bitandukanye bikorera mu ntara ya Bujumbura, nyakubahwa mwaserukuye ishirahamwe Kosibu, banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, nitugira amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere rirama. Imana ni rusumba vyose, ni mushobora vyose, niyo mwungere wacu tuje imbere muri vyose na hose, mu vyiyumviro no mu kurangura imigambi twateguye. Niyahabwe icubahiro kirengeye vyose. Mufashe tuyikomere amashi menshi cane. Murabona ko twaronse n'umuhezagiro ukwiye kugira ngo turonke akavura gakwiye. Barundi mwese mukoraniye ngaha, uno munsi duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Turakengurukiye rero Imana mushobora vyose, iyo Mana yamija imbere abakozi bakarangurana umwete akazi bakurikiza amategeko y'akazi n'ay'igihugu, tukakengurukira no ku mwimbu turonka ugenda uriyongera uko umwaka utashe. Munkundire kandi ndabasabe mumfashe gukengurukira bimwe bivuye ku mutima nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, we yashimye ko noba muri kino kibanza ngaha kugira ngo dusangire uno munsi mukuru. Turifurije rero umunsi mukuru mwiza abakozi bose aho bakorera hose, kandi turibukanya umugambi w'iterambere turiko turashira mu ngiro kuva mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Uwo mwaka ukaba twari twawitiriye umwaka wo gukunda igihugu, hanyuma no mwaka wa kabiri nawo tukaba turiko ikivi turiko turakora kandi tutumbera imbonakazoza y'igihugu cacu c'u Burundi cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, ukaba kizoba giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Tubanze twibutse abakozi kw'ico kivugo c'uno mwaka ari umwaka w'ukunda igihugu cacu. Icuku kwezi kwa Rusama utanguye uno munsi naco kikaba ari ibikorwa n'iryo teka umurundi wese akoreshe impano Imana yiwe yamuhaye mu kubaka imbonakazoza. Ni ivyivugo bibiri byunganiranira.
bakozi namwe bakoresha mwese. Gukunda igihugu na cane cane muri iki gihe turi mu rugamba rutoroshe rwo gushika ku gihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere muri 2060. Samajambo asosa dukeneye gusa, dukeneye cane cane ibikorwa vyunguka bigwiza umwimbu atari uwo kurushi, mugabo turonka umwimbu mwinshi, turonka dukurikije amategeko y'akazi n'ay'igihugu, gutyo tuca turonka n'umusesekara dushobora gushora hanze. Gukunda igihugu rero ni ukubahiriza amategeko n'amabwiriza. Nta muntu yoja ngaho ngo yidigadige ngo avuge ko akunda igihugu igihe atubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu, kuko bifasha igihugu kuguma mu mahoro no mu butungane. Ico gihe umuntu akunda igihugu aritanga mu bikorwa kugira ngo ateze imbere ubutunzi bwacu. Gukunda igihugu ni ukuciyumvamwo, kuko ni nk'impeyotso yawe, ukagikorera nk'uyikorera, ukubaha amategeko yacu, ugashira imbere ineza rusange aho gushira imbere inyungu zawe gusa. Gukunda igihugu ni ugucungera amahoro n'umutekano, gutsimbataza ubumwe bw'abarundi ku kazi, mu kibano no mu gihugu cose, no kukirwanira igihe cose vyoba bikenewe. Gukunda kandi igihugu ni ugufasha leta kurwanya ubukene, kuriha amakori n'amatagisi ukurikije amategeko, kurwanya abakaboko, abarya n'abatanga ibiturire, be n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu. Hanagomba dukeburane, dusubire twibukanye bene gihugu mwese. Ubu turiko turatera imbere kuko turiko turagira ivyo bita amafacturation électronique, hamwe dukoresha ubuhinga bwa none. Turabasavye kandi dushimitse ko abo bose bamaze kuronka twa tumashini twitwa za mashini zitanga de facture électronique, mumenye ko zitegerezwa gukoreshwa ico twagenewe. Ntitwaje ngo mutubike ajya mu bati wanyu, twaje ngo mutukoreshe ku kazi. Dusabe kandi n'abaguzi bose ko bategerezwa gusaba ifacture ivuye muri burya mashini bwa facture butanga facture électronique, gutyo amafaranga n'amatagisi yacu abariko arinjira mu gihugu cacu c'u Burundi. Burya bupapuro bandika uko bashatse, bahora bavuga benshi ngo bakura mu Buyenzi n'ahandi mu Bugwanyi. Burya nubwo kunyuruza itunga ry'igihugu, dusabe yuko facturation électronique yoja imbere, tukabona ko mwimbu ugenda utera uja imbere. Ukunda kandi igihugu ni kubungabunga ibidukikije mu ntumbero yo gukingira isi yacu no gutegurira kazoza keza abadukomokako. Bakozi bakoresha, umunsi mukuru w'abakozi ni igihe ciza cyo kwikebuka, kwisuzuma, gufata ingingo zijanye n'akazi, tukiyemeza kuzishira mu ngiro twisunze na yambona kazoza y'igihugu cifashe. Dukeneye rero abakozi bitanga muri vyose, abakozi b'abanyamwete bakunda igihugu kandi bagikorera. Uno mwaka rero ni umwaka mwiza wo gukunda igihugu. Ico civugo kitumurikire, tube natwe mu mugwi w'iteka w'abenegihugu bakunda koko
igihugu cyabo. Bakozi bakoresha mu ntumbero yo kugwiza ibikorwa nyene na cane cane gutorera inyishu ikibazo c'ubuzima buzimvye harimwo ukwiyunguruza. Leta ibandanya irungika abakozi aho bikenewe mu bisata vya leta, mu gisata c'indero cane cane, haba mu bisata vy'amagara y'abantu, ubutungane n'ibindi. Eka mbere ikongera igasubiriza abashinzwe ayandi mabanga y'igihugu canke abakukurutse canke abitavye Imana canke abagiye mu bigo bishasha vya leta. Ku bijanye na ca gikorwa ca leta yatanguye co kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi, haheruka gutunganywa isuzumwa ry'uyo mugambi kugira ngo turabe ingene biriko biragenda, hanyuma dutere intambwe ku bindi bisata na cane cane ibisata vyigenga birimwo imitahe ya leta. Ico gikorwa kikaba gishitse ku ntambwe ishimishije. Leta kandi igejeje kure igikorwa co gutanga imishahara n'uturusho, bagasangira ijambo n'ibikorwa, bakagwiza umwimbu. Nico gituma ku munsi mukuru w'akazi ari akanya keza ko gukebura abakoresha badaha ijambo abakozi, guhanura abakozi b'ibiginebwe n'abinenaguza akazi, bacibaza yuko leta ariyo izobaha akazi yonyene canke ko bazotungwa n'Imana yabaremye gusa, ariko n'Imana ifasha uwifashije. Hano kuryana kaha gusenga ni vyiza, ariko Imana ntizogaburira uwiriwe arasenga canke uwiriwe yicaye ngo bizoca bikoroka biva mu kirere. Ateza kuva hasi agakora akagwiza umwimbu, gutyo akabona kuronka ico yihereza no kuronka umwimbu. Ega n'Imana mbaye mugani wanyu ifasha uwifashije. Kuri uno munsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi, twashaka dukeze amashirahamwe y'abakozi n'abakoresha ku ntambwe ishimishije bamaze gushikako. Aha twagomba tunakenguruke kuko turabona ko bagira n'intambwe zo nabo nyene zoja baraba basubiriza canke bagira amanama y'ukunagura amakomite yabo. Nk'ubu twarabonye yuko muri Kosibu bashizeho urwego rushasha ruyirongoye, tukaba tubakeje cane gose, bakomere ku muheto. Kera uwo munsi warangwa no guterana amajambo, imanza no gutana mu mitwe, ariko uno munsi turabona impinduka nziza zishingiye ku mwumvikano no gukorera hamwe. Ivyo ni ikimenyetso c'iterambere mu mibano mu bijanye n'akazi mu gihugu cacu. Ivyo twashitseko twovuga ko ari nk'umwimbu wa wa mugwi CNDS, Comité National de Dialogue Social, aho abasangiye ikivi bama baja inama n'ingingo ku bibazo vyose, ivyo badahurizako bakabitorera inyishu biciye mu biganiro vyubaka. Turabaremesha rero gukomeza muri uwo muco mwiza wo kumvikana no gufashanya kugira tugwize umwimbu, duteze imbere ubutunzi bw'igihugu kandi twubake kazoza keza kuri bose. Ibiganiro mu kazi
ni nkenerwa cyane cyane kuko bisimbataza umwumvikano n'iterambere mu kazi, kuko burya kutavugana niryo soko ry'amazina. Mu gihe abakozi, abakoresha n'inzego za leta baganira ku bibazo by'akazi, ibyifuzo bya bamwe n'abandi birigwa, hagatorwa umuti n'inzira itunganiriza bose, kandi nico gituma nk'uko mubisaba hakwiye kujaho amategeko yo kwisungwa kugira ngo bibe byiza kuruta. Akaba arico gituma dusavye ababijejwe kuyahinyanyura kugira ngo ayo mategeko akomeze ukwizerana, gutorera hamwe umuti urama w'ibibazo biza mu kazi. Hariho kandi ikindi kintu tutokwirengagiza, kuko ari nk'inkingi yegamiweko na leta hamwe n'amasendika. Iyo nayo akaba ari ubwigenge bw'amasendika, kuko mu gihe bwubahirijwe bituma haba ukubahiriza uburenganzira bw'abakozi, kubera ko dutahura neza ko amasendika mu gihugu cyacu afise uruhare rukomeye mu guserukira no gukingira inyungu z'abakozi biciye mu kuganira n'abakoresha hamwe n'inzego za leta. Amasendika mu Burundi arakora atankomanzi canke atagitsure mu kurangura neza ivyo yiyemeje. Nta nzego za leta zivanga mu vyerekeye uburenganzira bw'amasendika, kuko demokrasi yubahirizwa mu mpande zose. Bakozi namwe bakoresha, leta yateguye imigambi yo guteza imbere igihugu n'abenegihugu, kandi iriko irayirangura yisunze ya ndinganizo nshasha y'intwaro. Mukaba muzi ko twavuye ku ntara zishika 18 ziganye zitanu, hanyuma tukava ku makomine menshi za 19 tuba 42, ariko amazone twayegereje cyane rwose abenegihugu. Ubu twashiranye utugishika 442. Ubu abenegihugu ntibagitama iyo bakeneye indongozi bo kwitura zibafasha kuronka inyishu z'amadidane bafise, ntibarinda kugenda urugendo rurerure. Turacari mu ntango, ariko umwizero w'akazoza keza kava muri izo mpinduka nshasha mu ntwaro ni mwinshi. Intango yama igora, ariko ejo bizoba ari vyiza cyane gusumba. Mu bijanye n'ubuzima bw'abakozi, twamenyesha ko leta ikurikiranira hafi ubuzima bwabo. Ico abakozi bakunda, ico bakunda gushira mu imbere, twese turakizi, kizi twese ko abakozi twakoresha n'agashahara gafadika, kandi birumvikana kuko umukozi aberwa n'impembe. Ariko kandi tubimenye, umuntu ahembwa mu byo yakoze, mu byo yimbuye, hakurikijwe amategeko y'akazi. Umushahara rero uva ku mwimbu uba wabonetse. Dukore rero dushizemwo ingufu cyane, twimbure byinshi, umushahara gutyo uzoheza uje urisununura uko bishobotse. Nta nkeka abakozi murabizi, leta iriko irasozera gushira mu ngiro umugambi wo kugabanya
bwa busumbasumbane bw'imishahara bwahora buboneka bimwe birenze urugero hagati y'abakozi no gutanga agahembo kisununuye k'abakukurutse kugira ngo abakoreye igihugu baronke ubuzima bubereye. Turiko rero turaba ingene twoshira mu ngiro ingingo twashitseko, naho abakukurutse batoca kumbure baronka agahembo kangana buno nyene n'umushahara bari bashitseko, boba bararonka n'imiburiburi ayisununuye ku bice bikuze kwijana bijanye n'ako gashahara bahora baronka dushobora kuronka muri iki gihe, ariko kakazogenda kariyongera uko uburyo buzogenda buraboneka. Aha rero twagomba dukenguruke cyane rwose dukeza leta n'umukuru cyacu cy'u Burundi, kuko harawe hatewe itegeko, hasinywe itegeko nimero 1/05 ryo kuwa 30 ukwezi kwa kane 2026 risubiramo y'amategeko yerekeye protection sociale, akaba iryo rizoca rituma haboneka ico bita décret d'application kugira ngo duce dutomokerwa neza ingene ibice umukozi azoronka ku kwezi vya pansiyo igiye gutangura kuboneka vuba bwangu. Nta gisiza rero iyo ntambwe murumva ko nziza cyane gose, ngira twokoma amashi menshi kwiyo ntambwe dufite. Ku bakozi bidoga ko agashahara kabo katakijanye nako n'ubuzima bw'uno munsi, kuko ibintu byose byazimbye, nta kinyegezwa kirimwo, nubwo umwimbu ari muke nuko dushora bike tukaronka amahera make. Aha rero inyishu irama y'icyo kibazo iraturaba twese, kuko n'ukugwiza umwimbu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu, dushore byinshi mu mahanga, gutyo twinjize amafaranga menshi mvamakungu, maze icyo kibazo cy'ubuzima buzimbye tuzoba turiko turagitorera umuti uzoba uri tuvuye ngwara burundu. Ku bijanye n'abakukuruke niko nabwira, ejo rero aho bukera tugiye gushira mu ngiro umuhango wemerewe abakukuruke n'igihugu cose, kubera tuzi neza ko bitangiye igihugu, arico gituma twabonye ko batotaha zirayoye mu mwanya n'umwanya ibwirizwa ribatunganiriza n'amategeko mperekeza bigiye gusohoka, kuko byahejeje gutosorwa, ubu hasigaye intambwe nto cyane. Dusanzwe rero tuzi kandi ko mu mategeko y'igihugu havugwamwo ko abenegihugu bakingirwa kandi bagafashwa mu gihe c'intege nke canke igihe co mu busaza. Leta rero izokora ibishoboka byose ngo irufashe gutegura imigambi n'ingene ngo ishirangura. Kuri uno munsi rero mukuru w'abakozi, turashimiye abajeje umutekano kuko bakingira amahoro n'umutekano mu gihugu, kandi karahara mu rugamba ntibacure. Turashimiye cyane kandi turateye intege abarimyi bose n'abenegihugu bose
kuko ari bo bagaburira igihugu kandi batariho ntibyoshoboka ko igihugu kibandanya kiriho. kandi hariho abashitse abamaze gushika ku rugero rwo gushora ivyo bimbuye bakabishorera hanze, gutyo tukaba tumaze gutangura turaronka utwo dufaranga tuba dukeneye. Turashimiye kandi abakozi ba leta kuko bakorera mu bisata byose by'igihugu, tukongera tugashimira bigisha urwaruka rw'igihugu gutegura akazoza karwo, n'abavuzi bakingira kandi bakavura abakitswe n'amagara, eka n'abandi bose bakora mu bisata bitandukanye, abo bose baduza umuhimbu mu gihugu cacu c'u Burundi. Nitworeka kandi gushimira umugwi ujejwe ibiganiro hagati ya leta, abakozi n'abakoresha, kuko witwararika umwumvikano w'abakozi n'abakoresha, icuka kikaca kiba ciza ku kazi. Bakozi bakoresha mwese, imbere yo gusozera rino jambo, duhamagariye kandi umukozi wese gukora yitanga, yimbure byinshi, aronka ibimutunga n'ibyo ashora mu gihugu no hanze y'igihugu. Nta gisata na kimwe, nta muntu n'umwe afise ingufu zo gukora abuze ico yoterera mu iterambere ry'igihugu ciwe. Zina mukozi wese akwiye kumenya ko iterambere ry'igihugu rimuvako rikongera rikamugarukako, ariko tumenye ko naho twokora gute tudakurikije amategeko twoba turiko tuvomera mu kiva. Abakozi rero nimukore neza, abakoresha nimwitwararike abakozi banyu, abakora mu mahinguriro no mu makoperative nimugwize umwimbu, twubaka Uburundi bukomeye bwifashe kandi buteye imbere. Muri uwu mwaka twataziriye umwaka w'ukunda igihugu. Sinosozera rero rino jambo nifurije umunsi mukuru mwiza abakozi bari ngaha ku mugabane wa Afrika kuri uno munsi w'abakozi n'akazi, kandi ndabasaba ko twese hamwe twokubaka Afrika ikomeye irangwa n'amahoro, ubutungane n'iterambere. Ivyankenerwa byose turabifise, ntitubirondere kandi nturondere umuhoro kandi uri mu kwaha. Ubutunzi kama bwariraye mu gihugu cacu c'u Burundi, amaboko y'urwaruka nayo ni menshi, isi ni nziza iramera, irimwo ubutare bwinshi n'ibindi. Dufatane mu nda, tubandanye tumugabunga amahoro n'umutekano, tuze tubandanye dukora ibikorwa dushize hamwe, twongere twubake Afrika yacu irangwa amahoro n'iterambere. Nongere ndangize iryo jambo nsubire gukengurukira bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwashoboye kuba muri ngaha kugira ngo dusangire rino jambo riko yavugwa mu gihugu cose c'u Burundi, kandi dukengurukire n'Imana duhezagiye kaduha akavura kenshi, ariko kandi turazi ko ariho n'abari kumbure biteguye kwerekana defile nziza bari kuba bagize.
twayibonye mu mitima yacu, twashimye. Mwese mwikomera amashi, umunsi mukuru mwiza, murakoze.